inyuma ya Satbi hakihaza generation ya Dramati kabisa niho haje generation nshasha byagenze gute rero generation ya Dramati Dramati niwe muririmbyi dufise mu Burundi yirukanye umuziki w'abanyarwanda kabisa uribuka Nitashaka love urazibuka izo kabisa amashu urayibuka ya ntuzenya ya Chris is uribuka ingene zaje hajya hano twahakuwe n'indirimbo ya Madamu ya Dramati navyo bibiko ko Madamu ya Dramati yavyibuka mugabo y'Uburundi garuka rindire ndakwereka ingene generation zubakwa erega hajya twafashwe miri haci haza Madamu ya Dramati Madamu uri so fine ikiba indirimbo ya mbere mu Burundi ifise views nyinshi kurusha indirimbo zigeze kuririmbwa mu Burundi reka kimwe no kubwira ndagushimiye Imana iguhezagire akazi kambanye kenshi telefone iri kirasona wowe turagira iki turasubira reka maze aho hari ikintu cya Dramati twere tuvuganye gido turasubira hari akantu ka Dramati tugomba tubwire kido turasubira Capitaine Dramati ariko ariko arafise ibintu yatakaje afise amayimaji yatakaje video yatokumiye mu bihugu byinshi abantu bazana jambo ngurumva ubazana utujambo ngurumva ngo ni beze ni biki none bya bintu birito w'igihugu ziratakara abantu bakaja ngaho bagatwenga abandi mani kandi abantu bakoze bijya bintu Imana izo bahana kabisa urya n'umwana afise famille ariko aragaburira urya n'umujene afise abantu bari inyuma yiwe bakeneye kujya amahera biki ku mugongo wiwe umviriza manzi n'ubu ntari update Dramati bro genda urabe kuri Instagram yiwe niwe muririmbyi wa mbere apostinga anytime genda kuri Insta story genda kuri Facebook kuri story raba n'ubu nyene ufise ikibazo ca mibe cyangwa izindi ngwara zo muda ufise ikibazo citwa sekara by'inzira y'ibifunguro yo trouble digestif ufise ikibazo cy'uburuhe bw'igitigu ufise ikibazo cy'itokogwa ry'inzira y'amaraso canke y'umubiri ufise ikibazo cyo gukomorwa n'igikoko canke ufise ikibazo cyo gufungura ishano canke mu byo wanyoye kaze cyane mu kigo Sanibu kirabigufasha herawe nawe cyakuzaniye ingaburo muti Aliyo Gibraltar please irabigufashamwo igakemura bigebazo byose twakubariye woba wifuza icyo tugufasha dukorera muri rohero ya mbere kuri Avenue Pierre ngenda ndumwe inimero 22 mbega ubu uri kure cyane udashoboye kwashika twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 47 turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abanda yamera neza kuko gukira indwara niko kuramba. Hello everybody, it's your boy Kodi Mr. Brack and the first king from Into Dubai. Yes, ono musika twazaniye umuji kuri Akamo TV. Iki the first tumubazaniye donc abazi ibintu byinshi ni umuntu mumenyereye muri industry ya 2 n'ibindi byinshi n'ama show business. Baze umujarane nda sana nitwagombye kurandira ni wa muji umwe akunda gucorerwa n'abaririmbyi. Man ugeze aho hantu tunumva ryohewe. Capitaine Dora Capitaine. This is Capitaine. Yeah. Say oh yo. Kabisa. Sasa umuji shindira bakoma mashi. Mari je amafaranga amaze mu by'abasani ni menshi cyane kandi jewe umuziki uri mu bintu bya mbere bitumye je numva yuko ntagase kandi mbayeho mu gihe gucacu cy'u Burundi nkabaho neza kuko abaririmbyi man abaririmbyi ni bakenye ntagira umuntu azokubwira ngo muririmbyi arake man y'abaririmbyi bakenye Dramati yokora clip mu Burundi mu bihugu bitatu sinobivuga amazina ko ntarusha ndaronka ko kuvuga ibyo bihugu bitatu byo hanze na Dubai irimwo badafise amahera kabisa Bifesi DJ Fernando yogurira imodoka madame wiwe atamahera ari mu muziki Capitaine we byanira manzi bamusaba abakunzi ba Akamo TV Bifesi yarampaye 50 million ahanyenda hantu turi bro kabisa arantamwe avuga ati thank you so much je ndumufana w'abarinzi bose kabisa Capitaine reka tugusabe banzo bamusaba abakunzi ba Akamo TV twabajaniranije muri ma yego turabaha vibe abakunzi badukurikira ku YouTube bararushe bariruhiye abapasiteri bararushe abapompiste bararushe
abakonvoyere b'amabisi bararushe kabisa urumva twese twararushe n'abadukurikirana bararushe urumva ntibagishaka ko umuntu yirinde wari representa uvuge ngo jewe nitwa naka gusa je nitwa capitaine bantu b'Imana nubwo mwarushe mwihangane nitwa capitaine de la capitale ndafise YouTube channel yiwanje nshasha mperuka kugurura yitwa Capitaine Vevo niyo YouTube yiwanje si yiwanje gusa ni y'abarundi bose cause twarakoreye abantu twarakufashanyije gukora ibintu by'abantu ariko no munsi turavuga ati kana tutikorera kubera iki nayise Capitaine Vevo kubera iki ntayise Capitaine TV canke ngo TV why tugira TV akamo TV Silent Vibes TV umukubito TV kubera iki ntayise TV Star TV je nayise Capitaine Vevo cause hari ibintu byinshi urumva ni compte iri personnel si television oya ni compte iri personnel nka kujya ubona Alvin Smith official urazi ko Alvin Smith ashiraho ama prank kuri channel yiwe comedy agashiraho ama comedy agashiraho ama filme agashiraho imiziki agashirako n'ibiganiro man hari umudada yigeze kugira ikibazo muri centre ville baratera amabombe ivyo uravyibuka kabisa uravyibuka wewe baratera amabombe bro ikibombe kiramufata kimufasha aja kwa muganga Alvin aramukoresha ikiganiro kwa muganga byari bitesa Alvin ndamwubaha sana ujya no mu wanyu Capitaine uri mu ba journaliste uba uri proche cyane n'aba artiste b'abarundi ndavuga abatuzi babizi aba star bari kumwanya dushaka kuduha umuco gatoya umuntu wabaye kenshi abantu bazi ko nka cyawa wa Dramati muga Dramati ugera ino saha subiramo uvuze gute erega nari nagiye mwikona nari mwikona okay igihe habaye nuzenya ibintu bitagenda neza hagati ya Dramati na B-Face warabaye cyane kuri kote ya Dramati abantu benshi bakubona nk'umucawa wiwe kivo kugera uno munsi Dramati we uri mu bantu bamusutenye cyane muga byarangiye nuzenya apfuye inde asasa apfuye byarangiye apfuye inde apfuye warabonye beef ngene yarangiye papa ntitubigaruke mu kidogo turafije tuko turaja sasa mvuze ko uri proche y'aba artiste cyane nta artiste ndimeza ngamubona ndashobora guteramana musangire kitu kabisa ivyo ni byo dusanzwe tuzi mugabo nk'umuntu uri hafi cyane ya Dramati Dramati no umuntu twatumenyereye ari on trend sana kubita song igakwira Burundi nyuma ya Kanyaru kubita kambuka n'ahandi bari sana muga kugera ino saha tubona umengo nari update mugihe abandi bana bariko baraturira umviriza manzureke nubu ntari update Dramati bro genda urabe kuri Instagram yiwe niwe muririmbyi wa mbere apostinga anytime genda urabe kuri Insta story genda urabe kuri Facebook kuri story raba nubu nyene nasa ishobora guhera atagushireho updating rero ako kantu ko kuvuga ngo ntari update manzu gafute bandanya mu biro dufate mu biro ngo yazimye yazimye umugabo mu gihe dufise ba Melanin Boy wacomye cyangwa uvuga ivyo utazi Dramati umviriza Dramati niwe mwami wa new generation sinzi ko kuri naura neza tahura generation ziratandukanye hariho generation ya ba Kidumu generation ya Kidumu sio kimwe na ya Big Fizzo Big Fizzo twarigeze guhura ndibuka turi muri clip tournage ya y'indirimbo bakoranye na nande na Wiz Design twari turi kumwe gendo rero kuri page ya Big Fizzo yarampostinze twicaye turi kumwe tuko turatera inkuru tuko turavuga ati indirimbo zo kurajya urabibona Big Fizzo generation yiwe sico kimwe ni yande ni ya Kidumu sivyo hama Kidumu na hama Satbi nawe Satbi si generation cyo kimwe ni ya Big Fizzo oya inagani cyo ki Satbi si generation imwe nande na Big Fizzo generation ya Satbi ni ya ba Arafro sisi kuri nahura neza bayo ya jama generation ya Big Fizzo ni ya ba Shan Queen ba Lolilo sisi kuri nyumva neza hama generation ya inyuma ya Satbi hakihaza generation ya
Dramati kabisa niho haje generation nshasha. Byagenze gute rero? Generation ya Dramati, Dramati niwe muririmbyi dufise mu Burundi yirukanye umuziki w'abanyarwanda kabisa. Uribuka Nitashaka love urazibuka izo kabisa. Amashu urayibuka ya ntuzenya ya Chris is uribuka ingene zaje hajya hano twahakuwe n'indirimbo ya Madamu ya Dramati. Navyo bibiko ko Madamu ya Dramati yavyibuka mugabo y'Uburundi garuka rindira ndakwereka ingene generation zubakwa. Erega hajya twafashwe mpiri haci haza Madamu ya Dramati. Madamu uri so fine ikiba indirimbo ya mbere mu Burundi ifise views nyinshi kurusha indirimbo zigeze kuririmbwa mu Burundi. Ivyo none ga cameraman indirimbo zigeze bro none ikindi mushaka ni giki? Okay, turavuga muri uno mwanya turimo umuziki w'Urwanda ubuntu twaba twinjiriye. Oya waheze Dramati arafite song ariko aradukangisa yo tumutinjira inguvu zande. Oya abasisi ndiko ndagenda ku generation turi kuri generation rindira generation ya Dramati. Ego rero ni king ni umwami wa generation shasha gitumse ko n'umwami wa generation shasha ni umwami rero waba bandi bariko baravuka. We Love Music yaje inyuma yande ya Dramati none ni byose ibyo We Love Music bakiriwe inzira nande na Dramati ni byose barayiciriye kuyicira ni kimwe ariko uwazimije ijya soko ninde muga ubu tugerageje kuraba ubu uri mwanya tuho turavugana ni ihe muziki iki yazibira muziki inyuma ya Kanyara ni muziki yose yahawe inguvu yahawe fondation urazi icyo ari cyo fondation. Ego fondation n'umuzi ni muziki yose yahawe fondation na Madame unahure neza yuko kabisa Satbi yarahari ico gihe abanyarwanda batwinjirana kabisa yarasohora ariko Madame yaje gufrena kabisa turibagira zijya zose z'abanyarwanda. Rero kuba yarafrenye haciye haza aba baririnzi dufise mu gihugu cyacu Burundi dukunda cyane kabisa We Love Music baca baza gutamo nabo nyine indirimbo yitwa indirimbo ivuga ati DB Music itangura ivuga DB Music ivuga ati apere zose kupa inamba zose broka braza. Sasa ushaka kumenya umuziki na histoire y'umuziki egera Capitaine ndagutamo ku murongo. Rero bajya bapeti nta ndirimbo nimwe bari bafise irasohora nk'iya ndirimbo apere zose kupa yari inyuma ya Madame yaga hacaraza itampolize uravyumva. Dramati acararuhuka acahura n'ama challenge kwera iyo umaze kuduga mu muziki ucura na challenge acahura n'ijya challenge ya Big Fizzo unyumvirize neza kabisa apana ya Big Fizzo ya B-Face unyumvirize neza inyuma ya challenge ya ibiraba acara staffinga abapeti baraduga ni nkuko ubunye ubona We Love Music haje ntuzenya haje challenge ya Kadikei urabyibuka haza challenge ali Shalom ivyo nibibaho. Rero ni nkuko hovuka abandi barinzi bashasha niko industry ikogwa. Rero kimwe no kubwira ndagushimiye Imana iguhezagire akazi kambanye kenshi telefone iri kirasona wowe turagira iki turasubira reka maze aho hari ikintu cya Dramati twene tuvuganye gido turasubira hari akantu ka Dramati tugomba tubwire kido turasubira Capitaine Dramati ariko ariko arafise ibintu yatakaje afise amayimaji yatakaje video yatukumiye mu bihugu byinshi abantu bazana jambo ngurumva ubazana utujambo ngurumva ngo ni beze ni biki none bya bintu birito w'igihugu ziratakara abantu bakaja ngaho bagatwenga abandi mani kandi abantu bakoze bijya bintu Imana izo bahana kabisa. Urya n'umwana afise famille ariko aragaburira urya n'umujene afise abantu bari inyuma yiwe bakeneye kujya amahera biki ku mugongo wiwe nanje ndimwo Capitaine urazi mpuye na Dramati we Dora urazi mpuye na B-Face antamwo urazi mpuye na Mokens Alvin Smith acha bitu byako
ni kubera gusuri kure yanje nashaka kwereka ibintu urumva reka renda kubwira ati ikigero tuzokigira sweet kabisa amasaha karagenda kimira kirahinduka next time tuzobatamwo kabisa ndahari kabisa ya abakuzi ba Kamo TV kubera ikirere deja burije nicongeye kuvyibusha ikiganiro donc capitaine tuzomugarukana kugira tuyagira ibintu bigiye bitandukanye narijya mubonye tugiye tutayimaze capitaine asante sana merci beaucoup imani guhezagire mwibuke kugira subscribe kuri YouTube channel yiwanje nitwa Capitaine Vevo iyo ndiko yandi ma YouTube ndagerageza kuvuga abafana abarundi turabasangiye muri make ya abarundi babashaka kumenya byinshi biba ku baririmbyi je ndasupportinga abaririmbyi bose b'abarundi hari abantu bavuga ati ngo ndishira ko hari abaririmbyi bamwe ugasanga ndakwereka karero ugasanga ngo hari ikibazo cha n'abadandaza baragira ibibazo uruberega na Siyoni nazira nose n'abandi barahurira mu makona ugasanga ni ibibazo ni nk'ukore n'abaririmbyi na Dramati na B-Face baragize akabazo twese turabizi none Dramati yagezanya akabazo na B-Face simvugane na B-Face simvugane na Dramati kubera ndo umunyamakuru ngurumva ngo cengo mugabo Dramati yaguhaye amafaranga umviriza usevye B-Face wewe rero twasezeye ikiganiro imani bahezagire cyane tuzosubira ku yindi ncuro next time kabisa subscribe kuri Akamo TV mu boss wa Akamo TV sava umeze neza umani bahezagire cyane namwe bahezagire cyane kuri Capitaine Vevo asante sana yari Kodi Mr. Braka and Capitaine Dora Capital